ubuzima busunikwa n'intumbero. Ikiganiro cakuwe mu gitabo canditswe n'umukozi w'Imana Rick Warren, ubuzima busunikwa n'intumbero. Kurikirana kino kiganiro imisi 40 wige ku buzima busunikwa n'intumbero. Nukubera ikindi ngaha ku isi, uwizigira ubutunzi bwiwe azotemba, ariko abagororotsi bazototahara nk'amababa aremvye. Imigani 11:28. Arahiriwe umuntu yizigira Uhoraho, kuko azoba nk'igiti gitewe iruhande y'amazi, gishorera imizi yaco iruhande y'uruzi, kitumva izuba iyo ryatse, ariko kikamana itoto. Ntikizorinda kwiganyira mu mwaka w'uruzuba, kandi ntikizokwigera kireka kwama. Yeremiya 17:7-8. Vyose bitangurana n'Imana, kuko muri we ariho vyose vyaremewe, ivyo mw'ijuru n'ivyo mw'isi, ibiboneka n'ibitaboneka. Vyose vyaremwe nawe, biremegwa kubivyiwe. Abikolosayi 1:16. Ikibazo c'intumbero y'ubuzima ntikigira insiguro kiretse ubanje kwemera ko Imana iriho. Amajambo yavuzwe na Bertrand Russell, umuntu atemera Imana. Si kubwawe, intumbero y'ubuzima bwawe iruta kure gushaka gushika ku migambi yawe, kugira amahoro mu mutima canke kunezererwa kubaho. Iruta kure cane umuryango wawe, akazi ukora canke indoto zawe n'ivyo ushaka gushikako bihanitse cane. Niba ugomba kumenya icatumye ushigwa ku isi, ukwiye gutangurira ku Mana. Wavutse kubw'intumbero yayo, kandi uriho kubw'intumbero yayo. Ukurondera intumbero y'ubuzima vyarazazaniye abantu mu myaka ibihumbi n'ibihumbi. Nukubera yuko akenshi dutangurira hatariho, twiherako tubaza ibibazo bishimikiye kuri twebwe gusa, ngo mbega jewe ngomba kubiki, mbega nkwiye gukoresha iki ubuzima bwanje, intumbero zanje nizihe, ivyo jewe mparanira muri kazoza, indoto zanje za kazoza nizihe. Ariko kwishira kumwitwarariko ntibizokwigera bigaragaza intumbero y'ubuzima bwacu. Bibiliya ivuga ngo niwe afise mu kuboko kwiwe ubugingo bw'ikintu cose kizima n'impwemu z'ababaho bose. Ntuzoshobora kumenya insobanuro y'ubuzima bwawe biciye mu kuraba imbere muri wewe. Ivyo bikaba bihushanye n'ivy'ibitabo vyinshi vyakunzwe na benshi, amasinema canke inganda zitandukanye bikubwira. Kumbura ivyo wari umaze kubigerageza. Kubera yuko atari we wiremye, ntushobora kwibwira ubwawe ico waremewe. Hamwe no guha igikoresho gishasha kitahoraho, gikozwe vuba kandi utari bwigere ubona na rimwe, ntiwoshobora kumenya ico cakorewe, kandi naco ubwaco ntishoshobora kukubwira ico cakorewe. Nuwagikoze wenyene, canke igitabo gisobanura ingene gikoreshwa, nico conyene gishobora kukubwira ico cagenewe gukora. Kwishira kumwitwarariko ntibizokwigira bigaragaza intumbero y'ubuzima bwacu. Igihe kimwe narazimiye ndi mu misozi. Igihe nabaza inzira yonshika naho twari ducumbitse, bambwiye bati ntushobora gushikayo uvuye aha, ukwiye kubanza gusubira ku rundi ruhande rw'umusozi, ukaba ari hutangurira. Ni muri ubwo buryo nawe udashobora gushika ku ntumbero y'ubuzima bwawe uhereye ku kwiraba wewe ubwawe. Utegerezwa gutangurira ku Mana umuremyi wawe. Uriho kuko Imana igomba kubaho. Waremwe n'Imana kandi uremegwa kuba uwayo, kandi igihe cose uzoba utarabitahura, ubuzima bwawe ntibuzogira insobanuro. Ni mu Mana honyene gusa tumenyera inkomoko yacu, ico turi, insobanuro yacu, agaciro kacu, hamwe niyo tuja. Izindi nzira zose ntaho zidushikana. Abantu benshi bagerageza gukoresha Imana ngo bashike kuyo bifuza, ariko ivyo nukunyuranya ibintu kandi ntaho bibashikana. Waremewe kuba uw'Imana, si Imana
yaremewe abantu. Kandi intumbero y'ubuzima nukureka Imana ikagukoresha kubw'intumbero zayo, siwe ukwiye kuyikoresha gushitse intumbero yawe. Bibiliya ivuga ngo kwitwararika ivy'umubiri kuzana urupfu, ariko kwitwararika ivya mpwemu kuzana ubugingo n'amahoro. Narasomye ibitabo vyinshi bivuga uko nomenya intumbero y'ubuzima bwanje. Ivyo bitabo vyose wobishira mu mugwi w'ibitabo vyigisha ukwifasha, kuko vyigisha bihereye ku muntu ku giti ciwe. Ibitabo vyo kwifasha naho vyoba vyitwa ivya Gikristo, usanga kenshi bitanga intambuko zisa mu kuronka intumbero y'ubuzima bwawe. Shiraho intumbero kanaka, tumberezi zihambaye kurusha izindi, tanga uruzikurikire, niwiha indero yo kubikora. Izere kushobora gushikira intumbero yawe, shiramwe abandi, ntuhebe. Nivyo, izo mpanuro zirashobora gushitsa abantu kuri vyinshi. Akenshi urashobora gushikira intumbero yawe iyo uyishize ku mutima wawe wose. Ariko kuroranirwa no gushika ku ntumbero y'ubuzima bwawe si bimwe na gatoya. Ushobora gushika ku ntumbero zawe zose ukaba rurangiranwa nk'uko isi bifata, ariko kandi ugahusha intumbero Imana yari igufitiye igihe yakurema. Ukeneye rero ibirenze impanuro zo kwifasha. Bibiliya ivuga ngo kuko ugomba gukiza ubugingo bwiwe azobubura, ariko uzoheba ubugingo bwiwe ku bwanje azoburonka. Iki si igitabo cyo kwifasha, si igitabo kikwereka uko wohitamwo umwuga, uburyo bwo gushika ku ndoto zawe canke kugira integuro y'ubuzima bwawe. Ntikizokwigisha amayeri yo kugwiza ibikorwa vyinshi mu vyari bisanzwe vyakubanye vyinshi. Mu bisanzwe kizokwigisha uburyo bwo gukora bike mu buzima, mu kwitwararika ibifise agaciro kurusha ibindi. Cerekeye kuba ico Imana yakuremeye kuba. None ni gute womenya intumbero Imana yakuremeye? Hariho inzira zibiri. Inzira ya mbere wokoresha nukwiyumvira. Iyi niyo benshi bahitamwo. Baribaza, bakiyumvira, bagashiraho n'ivyo shobora gukogwa. Iyo abantu bavuga ngo jewe nagumye niyumvira kubuzima ari, baba bagomba kuvuga ngo iki nico ciyumviro ciza kurusha ibindi noshobora kwiyumvira. Mu myaka ibihumbi abahinga banonoseye ivyerekeye kwiyumvira guhanitse ariyo filozofi baribajije, bongera baraganira ku nsobanuro y'ubuzima. Ubuhinga mu kwiyumvira ariyo filozofi ni cigwa gihambaye kandi gifise akamaro kaco, ariko iyo bishitse mu kumenya intumbero z'ubuzima n'abahinga karuhariwe mu kwiyumvira barakekeranya. Waremwe n'Imana kandi uremegwa kuba uwayo, kandi igihe cose uzoba utarabitahura ubuzima ntibuzogira insobanuro. Dr. Hugh Moorhead, umwigisha w'ubuhinga bwo kwiyumvira muri kaminuza ya Northeastern Illinois, yigeze kwandikira abanyabwenge barusha abandi mu buhinga bwo kwiyumvira, abashakashatsi, abanditsi n'abandi banyabwenge, ababaza ati insobanuro y'ubuzima ni yihe? Yaciye asohora igitabo kirimwo inyishu bamuhaye. Bamwe bari batanze ivyiyumviro vyabo vyiza kurusha ibindi, abandi baremera ko bashizeho intumbero y'ukubaho kwabo, abandi nabo bavugishije ukuri ko atana kimwe bazi. Mbere bamwe muri abo banyabwenge bazi cane cane nabo barandikiye Professor Moorhead bamubaza nimba yarashoboye kuronka intumbero y'ubuzima. Ariko iciza, hariho iyindi nyishu itari ukwiyumvira ku nsiguro no ku ntumbero y'ukubaho, n'uguhishurirwa. Dushobora kuronderera mu vy'Imana yahishuye vyerekeye ubuzima mw'ijambo ryayo. Uburyo bworoshe bwo kumenya akamaro k'ikintu n'ukubazo wagikoze. Niko bimeze mu kumenya intumbero y'ubuzima bwawe. Baza Imana. Imana ntiyadusize mu muzimagiza wo kwibaza ibibazo no gukekeranya. Yarahishuye neza intumbero zitanu zayo ku buzima bwacu iciye muri Bibiliya. Nico gitabo cacu canditswe n'uwaturemye ngo kidusobanurire igituma turiho, uko ubuzima bukora, ivyo dukwiye kwirinda
n'ivyo dukwiye kwitega muri kazoza. Kirasobanura neza ivy'ibitabo vyigisha ukwifasha canke ivy'ubuhinga bwo kwiyumvira ariyo filozofi bidashobora kudusobanurira. Bibiliya ivuga iti ubwenge bw'Imana bwari bwaragizwe ibanga, bwari bwaranyegejwe ubw'Imana yagabiye kera ibihe vyose bitarabaho ko buzoba icubahiro cacu. Imana si itanguriro ry'ubuzima bwawe gusa, niyo soko yabwo. Kugira ngo ushobore kumenya intumbero y'Imana mu buzima, ukwiye guhindukirira ijambo ry'Imana aho kuronderera mu bwenge bw'isi. Ukwiye kubakira ubuzima bwawe ku kuri kw'ibihe bidashira, atari kubigezweho mu buhinga bwerekeye inyifato y'abantu ariyo psychology, ivyerekeye kuroranirwa no gutera intege canke inkuru zibera abandi icitegererezo. Bibiliya ivuga ngo kuba muri uwo vyaduhesheje gucika iragi ryayo twashiriweho kera, nk'uko iyo yagize imigambi ikora vyose nk'uko imigambi yo mu mutima wayo iri. Uyu murongo uratwereka ibintu bitatu mu ntumbero y'ubuzima bwawe. Ubwa mbere, umenya akaranga kawe n'intumbero yawe biciye mu migenderanire ufitaniye na Yesu Kristo. Niba butaragira iyo migenderanire, nzogusobanurira uko woyitangura. Icya kabiri, Imana yari igufise mu vyiyumviro vyayo imbere yuko wewe utangura kuyiyumvira. Intumbero yayo ku buzima bwawe yabayeho utaranasamwa n'inda. Yayiteguye imbere yuko ubaho atana kimuterereye. Urashobora guhitamo akazi kawe, uwo mwubakana, ibikorwa vyo kwinezereza ndetse n'ibindi vyinshi vyerekeye ubuzima bwawe, ariko ntushobora kwihitiramwo intumbero y'ubuzima. Intumbero y'ubuzima bwawe iri mu rwego rw'umugambi wagutse w'ivyaremwe vyose Imana yashizeho mu bihe bidashira. Ibi nivyo iki gitabo kivuga. Umwanditsi w'umurusiya yitwa Andrei Bitov yakuriye mu butegetsi bw'igikomunista bwahakana Imana, ariko umunsi umwe igihe yumva atanezerewe, Imana iramwihishurira. Aribuka ati, igihe nakwiza imyaka 27 nari muri gari ya moshi mu gisagara ca Leningrad, ubu citwa St. Petersburg. Nafashwe no guta ivyizigiro kurenza urugero, ku buryo numva ko ubuzima bwanje bugira buhagarare, atacizere ca kazoza, atansobanuro nimwe bufise. Muri ako kanya nyene numva amajambo ntazi yaturutse avuga ngo ubuzima budafise Imana ntibugira insobanuro. Nagumye ndayasubiramwo ntangaye, mara urwo rugendo nkiyavuga nk'umuntu aduga ku ngazi iri kwiragenda, mva muri gari ya moshi hanyuma ngendera mu muco w'Imana. Kuvyerekeye intumbero y'ubuzima bwawe, urashobora kuba wumva uri mu muzimagiza. Ndagukeje kukugira utangure kugendera mu muco. Umunsi wa mbere, kwiyumvira ku ntumbero yanje. Ingingo yo kwiyumvirako si kubwanje. Umurongo kwibuka. Vyose vyaremwe nawe biremerwa kubivyiwe. Abikolosayi igice ca mbere umurongo wa 16 agace B. Ikibazo co kuzirikanako, naho hari vyinshi vyamamazwa hirya no hino yanje, ni gute no kwiyibutsa ko vy'ukuri ubuzima ari kubaho kubw'Imana atari kubaho kubwanje. Cari ikiganiro ubuzima busunikwa n'intumbero, kikaba cari ikiganiro cakuwe mu gitabo canditswe na Rick Warren, ubuzima busunitswe n'intumbero. Naho gutaha.